kwezi kw'icumi twinjiyemo nkundira ndakora ni uhoraho aguhaye ukwezi k'umunezero no guhimbarwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Uvyakire ubare umutima wawe kandi ubarire abandi. Aho waragiriye ibyago, aho waraburiye umuntu, uhora kunezereze, ivyari kigandaro bihinduka umunsi mukuru, ivyari ubukene bihinduke ubutunzi, ivyari kwihebura bihinduke kurema, ivyari kuzazanirwa. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kigana igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangaye mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Zekariya igice 8 umurongo wa 18 gushika kuri 19. Zekariya igice 8 umurongo wa 18 na 19 mu isezerano rya kera. Maze ijambo ry'Uhoraho nyene ingabo rinzako ritukuni ko Uhoraho nyene ingabo agize atukwisonzesha ko mu kwezi kwa kane nuko mu kwa gatanu nuko mu kwindwi nuko mu kw'icumi kuzoshikira inzu ya Yuda umunezero no guhimbarwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Nuko rero mukunda ukuri n'amahoro. Bakunzi, muriko muradukurikira canke wo dukurikira uri wenyene muri ku kwezi kw'icumi twinjiyemo, nkundira ndakora ni Uhoraho aguhaye ukwezi k'umunezero no guhimbarwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Uvyakire ubare umutima wawe kandi ubarire abandi. Aya mezi ku Bisirayeli yari amezi kwisonzesha. Kwisonzesha ntibisiga amavuta, baca bambara amagunira, bakisiga iminyota, ntaco barya, bubatse ntibegerana, nta waja kuraba umugenzi, ntibavyina, nta munsi mukuru. Yari iminsi rero batangwe kumva ko igira ishike, bagatangwa no kwihebura. Nkuko mu bihugu bikunda kwa murushana ivyo bita hiver, winter, iyo ivyo bihe bishitse ngo baradeprima, barayinga, mbere ngo n'ibitigira ivy'abiyahura biriyongera. N'abisirayeli bari mu gihe kibi, ariko Uhoraho ngo kubw'ico namaze kubona, kubw'ico niyumviriye, kubw'uko mwemeye guhindura, kandi no kuvyo ndabasaba ko muzokora nimwemera ukuri no kugororoka, ngo mukunda ukuri n'amahoro, ico gihe nazo bakorera ibi bintu. Aya mezi ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, ukwindwi n'ukwa cumi bisoca bahindukirira ivy'umunezero, guhimbarwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Yabahaye amasezerano meza menshi. Nkundira ndagusomere ku murongo wa 11. Uhoraho avuga ngo ariko noneho amasigarira y'ubu bwoko sinzoyagira nkuko nabagiriye mu bihe vyashize, niko Uhoraho nyene ingabo agize, kuko nzobiba amahoro, umuzabibu uzokwama inzabibu zawo, isi yimbuka ivyimburo vyayo, ikirere kizana ikime cacu, ivyo vyose nzobiha amasigarira y'ubu bwoko ku mwanda. Nuko nkuko mwari mu mahanga muri ku muvumo, yemwe ab'inzu ya Yuda namwe ab'inzu ya Isirayeli, niko nzobakiza mube kumuhezagiro, ntumutinye, ariko amahoro amaboko yanyu nakomere, nkuko ari Uhoraho nyene ingabo agize ati nkuko nagabiye kubagirira nabi hamwe basokuruza banyu bandatsa sinigarure, niko Uhoraho nyene ingabo agize, niko no muri iyi minsi ngabiye kugirira neza Yerusalemu n'inzu ya Yuda, nuko ntimutinye. Umurongo wa 16. Ivyo mukwiye gukora nibi: umuntu wese avuga n'ivy'ukuri na mugenzi we, muca imanza ziroranye z'amahoro muri mu rukinja mu marembo yanyu, ntihakagire n'umwe muri mwebwe yigira imigabo mutima wiwe yo kugirira nabi mugenzi we, kuko ivyo vyose ari vyo nanka, niko haragize. Yari yarabashavuriye, yari yarabahanye, ariko aravuga ngo ya mezi nari nabashiye kwama mwisonzesha kugira ngo ndababarire, ubu ndabahaye akanyamuneza, ndabahaye guhimbarwa, ndabahaye iminsi mikuru y'akanyamuneza, y'umunezero.
Imana ihabwa icubahiro rero. Uku kwezi kukubera ukwezi kwiza, aho waragiriye ibyago, aho waraburiye umuntu, Uhoraho akunezereze. Ivyari ikigandaro bihinduke umunsi mukuru, ivyari ubukene bihinduke ubutunzi, ivyari ukwihebura bihinduke kurema, ivyari kuzazanirwa bihinduke amahoro. Uhimbarwe ku kwezi, mbere n'igice c'umwaka gisigaye, eka n'umwaka uza. Imana ikugire neza cane cane muri uyu mwaka wo guhanagurwa amosozi. Unezerwe. Urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Ukwezi kwiza mu bawe no mu vyawe. Uragahezagirwa.